Nkuko mubizi projet ya Jiji Murembwe niyo projet nini cyane muzimaze kuba muzose mu Burundi zijeje gutanga umuyaga nkuba. Ni projet zo duheza umuyaga nkuba wababa hafi megawatt 50. Aho kuri izo nzuzi zibiri uruzi rumwe rwa Jiji zo duheza umuyaga nkuba ushika megawatt 32 n'inusu, hamwe kuri Murembwe naho megawatt 17. Umuyaga nkuva kuri Jiji tuwiteze yuko itariki 30 z'ukwezi kw'indwi uyo muyaga nkuba uzoba wabonetse. Hanyuma uva kuri Murembwe no kuvuga itariki 30 z'ukwezi umwaka wa 2024 nawe nyene turawiteze. Tubandanya rero dusuguma tushiramwo inguvu nyinshi dukurikirana abariko barubaka izo ngomero kugira ngo izo tariki ntibazi bazirenze. Nico gituma tujaho keshi duhimiriza abatsindiye isoko tuti nyarutse ibikorwa biherera ingoga kuko abene gihugu umuyaga nkuba barakeneye, abene gihugu barakeneye amatara kuko murazi neza yuko amatara ari isoko giterambere. Umuyaga nkuba wakamanyora uzoshikira ngaha nkuko bivuze ari ibihugu bitatu tuhuriye ku mugambi aribwo Burundi, u Rwanda na Kongo. Ego bizovuye ku rugomero turiko turategura kubaka muri no minsi ibikorwa bigeze kuri vyigwa integuro, amasoko yaratanzwe kuri Ruzizi ya gatatu, aho umuyaga nkuba uzoduhereza megawatt zishika 87 ku gihugu kimwe kimwe. Rero twiteze neza yuko mu mwaka wa 2027 umuyaga nkuba tuzatwawuronse. Ishirahamwe Ohascom ririko rirubaka urugomero rwa Jiji Murembwe. Iri shirahamwe ni ry'abanyegiputa, voilà, ryahagaritse abakozi bababa igice cabo bakoresha kumvo zuko bariko bakora bahomba. Iyi nkuru y'umuzagazaga niyo ngoma ndabacire ku mayange, ariko imbere yuko ndayitangura reka mbanze ndabibutse ingene urugomero rwa Jiji Murembwe rwatanguye. Mu mwaka wa 2019 niho haba iyugururwa nyezina ry'urugomero Jiji Murembwe. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Dr. Joseph Butore. Iyo baraje yuguruwe ico gihe ikaba iriko yubakwa mu ntara ya Bururi muri komine Songa ku mutumba Muheka. Wala abanyamuheka aho muherereye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse. Aha rero je ndibaza nti none gabasha ngaha abantu bisonga ngaha baranyumva. Aha ntibavise ikibazo c'umuyaga nkuba canke ikibazo co kubura amarezo. Bo nibaza yuko banyumva ivyo ari vyose. Nimba munyumva nimuduza amaboko turabe abanyesonga. Reka ncishe mwaka kantu ariko ntimumbage. Hari cegeranyo cigeze gusohoka kivuga yuko mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi, ikomine ya mbere iza kwisonga irimwe abantu bize ari komine Songa. Bo mumbabarire nta vyemezo ndabifitiye, mugabo ni inkuru tuzobananya tubatohoreza. Ariko kandi abahungu n'ukwiga bo barize kabisa. Bo nkuko nende bibabwiye aha twibereye Muheka basha. Imbeho iri ngaha atari danje. Nuko rero iyi poroje yo kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe ni poroje kabisa abarundi bari biteze yuko yogize ikimazi gikomeye mu kuduza urugero rw'umuyaga nkuba usanzwe biboneka yuko ari muke mu gihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko iyi poroje izotanga megawatt 49 n'ibice bitanu. Sinzi ingene babiharura ibintu vy'ama megawatt n'ibintu vy'ama kilowatt n'ibintu vy'ama watt. Bo abahinga nimwe mubizi ibi ntavyo nzi, ariko bivugwa yuko ubu ari umuyaga nkuba mwinshi. Nukuvuga rero ababayeri b'iyi projet ni bande? Ababayeri canke abafasha. Umubayeri wa mbere ni ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, aho ryatanze ibice 49 kwijana vy'amahera yari gukoreshwa kuri urwo rugomero. Umubayeri wa kabiri ni Banki Mondiale.
iyi nayo ikaba yatanze ibice 37 kwijana. Umubayeri agira gatatu ni banki y'iterambere ya Afrika BAD. Iyi nayo ikaba yatanze ibice 8 kwijana. Umubayeri wa nyuma akaba ari leta y'u Burundi aho yatanze. Murumva abahungu ko tugikeneye amafaranga y'inyuma. Murumva yuko abarundi taho turigeza kabisa. Umuyaga nkuba tugomba gukoresha, murumva yuko ibice 94 kwijana ari amafaranga ariko ava hanze. Aha ako namwe nikabavunikiremo. Umutamaraha nibagiye niwe yavuze ngo urumva ubu Burundi busigaye bwifashe. Ngo nta mfashanyo zo hanze tugikeneye ahubwo dushobora gufasha n'ibindi bihugu. Ntimumbaze. Natembereje mu mutwe ndamuhebura mugabo uwo mwibuka aramunyibutsa. Bije yose abo babayere bategerezwa gutanga yari bije ingana ni miliyoni 270 n'inusu. Voilà. Izo akaba ari miliyoni z'amadolari. Iyo projet yatanguye mu kwezi kwa12 mu 2019 yategerezwa kurangira mu mezi 42. Byumvikana yuko ari hafi y'imyaka 4. Yategerezwa guhera mu kwezi kwa12 mu 2023. Ariko ku mpamvu twagiye turaza turabamenyesha, ku mpamvu yitangwa ry'amasoko atabaciye mu mategeko, ku mpamvu z'ubunyonozi, ku mpamvu z'uko amafaranga y'u Burundi yagiye aratagaciro, ukaca usanga ibintu vyazimvye, bigatuma uko bari babitegekanije bihinduka. Baciye basanga ihangiro bari bihaye ridashoboka, basanga umwanya bari bihaye guhereza ko ico gikorwa udashoboka. Urumva yuko n'amahera bari bategekanije yaciye abamake. Bica bisaba yuko hasabwa iyindi mfashanyo kugira ngo ibikorwa bishobore kurangira. Ibi turabibona nko muri article aho bavuga ngo umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu wacafata akaryo kugusaba ababaye ko bokongereza amafaranga canke ko botanga un financement additionnel pour achever le projet, ngo kugira ngo barangize iyo projet. Hari akantu bavuga ngo chose du, voilà, itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 2024 ibanki y'isi niho yatanga imiliyoni 50 z'amadolari kugira ngo urugomero rurangire kubakwa. Murumva yuko aya mahera imiliyoni 50 z'amadolari banki mondiale yayatanze. Suko gawampaye inka. Erega ingorane nuko ntariko ndabumva. Suko none gawampaye inka. Reka rero tubandanye n'icigwa. Iri shirahamwe Orascome ry'abanyegiputa ngo rimaze amezi menshi ritaronswa amahera, rikoresha amahera yaryo baribwira bati amahera tuzobaha, nukuvuga ngo rigaca rikoresha amahera mu kugura ibikoresho, rigaca rikoresha amahera yaryo mu guhemba abakozi. Ngo barashobora kuba bamaze nk'imyaka 2 bakora nk'uko. Ubu rero ngo vyabarengeye, ntibagishoboye kuronka ibikoresho bikwiye, ntibagishoboye guhemba abakozi. Voilà. Akaba ari naco gituma bafashe ingingo yo kugabanya igice c'abakozi. Bababwira yuko bazosubira kubahamagara bibaye ngombwa. Ndabibutse ko kuri uru rugomero hakorera abakozi baba canke bashika 1000. Ubu rero murumva yuko birukanye abakozi baba igice cy'abo bakoresha, muca mwumva
abakozi bari mw'ibarabara muri uno mwanya. Imigwi y'abakozi bahagaritswe ni imigwi yabo bita abafirayeur, aba kabiri n'aba charpentier, aba gatatu n'aba concrete finisher, aba kane n'aba mason scaffolder, aba gatanu n'abayede canke abo twokwita abayede maso. Muri uno mwanya rero abakozi bahora bakorera aho hantu barababaye cane. Murumva yuko bari mw'ibarabara. Eka n'ikindi gice c'abakozi basigaye barakora bafise impungenge ko ibikorwa bishobora guhagarara burundu umwanya wari wo wose. Bakagira bati aho ibi bikorwa bihagararira na leta izobihomvye amamiliyaridi menshi cane. Bo nibaza yuko abarundi batohava batangara cane bumvise ivyo bintu. Ikibazo rero umuntu ari we wese yoca yibaza niki. Turahejeje kubona ko ibanki y'isi yatanze imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. None ayo madolari ubu yoba ariko arakora ikiga yemwe? Yoba ariko arakora ivyo bayatangiye? Aho umuntu yokwibaza ati ko dufise ubukene bw'amadovize bagabo, aha aya mahera nibo baba barayikoze ko mu kuyakoresha utundi. Ariko kandi nuwogira amakenga niyo bagize nabi. Turamaze kubona izindi ngomero ingene zabaye, urugomero rwa Mpanda, urugomero rwa Kajeke, murazi ingene rwabaye, amahera bariba. Umukuru w'igihugu arati amahera baca bariba, baritwarira. Voilà. Aya mahera yoyo harwoja ngaho ngo yemeze yuko yoba kiriho. Murumva yuko ibi ari ibibazo tutoreka kwibaza, kuko tudahendanye murazi yuko abasuma bikomvyo bariho. Iyi noti rero ntiyobagwa nabi. Iki ndakivuze kugira ngo umurundi wese yibaze ati none kwa ayo mahera yasohotse, iri shirahamwe ryariko rirubaka uru rugomero rikaba rigeze aho rishobora kubura ibikoresho, rigashika no ku rwego ryirukana abakozi ryahora rikoresha. Mbega abasigaye bobo hari garanti bafise ko bazobandanya gukora? Ibikorwa bizobandanya? Nibaza yuko maître d'ouvrage canke Regidezo kino gihe yodusigurira igituma aba bakozi birukanywe kandi amahera ariho, igituma iri shirahamwe ryahisemwo kwirukana abakozi kandi amahera yarasohotse. Rero murumva yuko ari kibazo, murumva ko ari kibazo gikomeye cyane kandi atawe kitotera amakenga, kuko umugabo ntatinya ishamba, atinya ico vyarihuriyemwo. Abarundi ntitwotinya mugabo n'amakenga ntiyobura twihweje ivyabaye ku rugomero rwa Kajeke no ku rugomero rwa Mpanda, eka mbere n'izindi ngomero. Voilà. Rero uyu muyobozi wa Regidezo arakwiye kugira ico avuze kwitunganywa ry'aya mafaranga, atwereke yuko kumbura aya mafaranga yoba ariko arakora ico bayatangiye, canke ko boba barayasubiyeko, canke ko boba barayakoresheje utundi tugambi twoba twihuta ukuntu. Voilà. Batireka tubanze tudukemure hanyuma tuzoyasubizaho. Murumva yuko umurundi wese yari yiteze uyu muyaga nkuba atoreka kugira amakenga. Turizeye ko ubushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu canke uyu muyobozi bashobora gutanga umuco ku Barundi. Turabe neza ntibibe bimwe umukuru w'igihugu aheruka kuvuga ngo tugira twokoze proje ukazanga idayimoni iraje ibintu birapfuye. None
iyi nayo igize aho yohera ibintu ngivyo bikubisemo. Rero turabe neza twebwe abarundi ko tudafise ngebe. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye ikaze. Nayo abanyamuheka ni mwirambire, abanyesonga muduze ibiganza, nizere ko muri mwishure ry'abarundi bose. Bye bye.